Shalom shalom muvyeyi mwiza ameze neza uraho hama Imana iguhezagire cane n'ukuri natevye kwishura kubera ko telefone bari bayiforomase yose bari bayiforomase uko nyene twagira aho ivyo bazigurira tugiye aho bazigurira ndababwira ati none ko kiriko murayiforomata vyose barakuramwo nyene burya Jack niwe mpaye nimero yawe hama rero Imana data wo mw'ijuru iguhezagire ugire umugisha ukunganiza urarokora ubugingo bwa benshi Imana ikaguha umutima w'urukundo Imana yaguhaye n'ukuri Imana iguhezagire kandi igukomeze n'ukuri ihezagire imirimo yawe yose ihezagire n'ibibondo vyawe vyose umugisha w'Imana ushishikare kubana nawe mu vyo ukora vyose ibikorwa vyiza ukora nk'ibi vyo kurokora abantu ivyaremwe vy'Imana vyageze mu rupfu n'ukuri Imana yo mw'ijuru ibiguhezagirire kandi uzugire n'iherezo ryiza Uwiteka Imana aza kwiteho. Ndakeka mwamumenye, uwo ni Ndayikengurukiye Rosine. Mwaramwumvise ejo atabaza cane, hirya y'ejo atabaza cane na mugenzi wiwe twakoranye ikiganiro bavuga ati bwira Mugisha amfashe baranyiciye mu nzu banyugaranye n'ibindi vyinshi mwaravyumvise. Ubu tuvugana Imana yishuye ari mu ndege yerekeza mu Burundi, ubu sinzi ko barashikayo mugabo turavya kw'itike y'indege tuca tubona yuko sinubona neza amasaha mugabo ubu ari mu ndege yerekeza mu Burundi. Ari mu ndege yerekeza mu Burundi atana ofisi yaciyemwo kubera ivy'Imana yakoze. Twagerageje tubabwize ukuri kuva ejo aho mwambona nicaye ngaha nukuri sindasinzira. Ijoro ryose twaraye kuri operation gushika naho ubu ariko arataha aja mu Burundi. Ni ikintu ciza cane n'ubwo ndiko ndisinzirirako ngomba nje koga nce ndyama. N'umuntu yarambabaje cane gose mwarabonye ukuntu bari bamukubise reka ndamubereke ndabibutse ivyiwe ndazi mushobora kuba mwavyibagiye. Hano murabona ukuntu bari bamugize ndabasangize gatoya gusa singomba kugira kanini ndabasangize akantu kandi ikazabana natwe kugira umugisha n'ihezagire n'Imana. Usanga je niwe mukobwa je ntawe nzi namuhawe n'uwundi muntu ari muri Kenya. ya nta kibazo gusa nyene nkuko bizi rero ntidutabariza abo tuzi face to face umuntu amutabariza utanamuzi je sinabarabona hazi Ego. Hama rero ikibazo yagize yashitse ino umubosi yamuguze amukoresha umwaka n'amezi 6. Amaze kumukoresha umwaka n'amezi 6 yarashwanye n'umukobwa wiwe bapfuye yuko amusavye umushahara. Hanyuma rero umukobwa bashwanye uwo yamuguze agize ati reka ndakurungike ahandi hantu. Uyo umukobwa amubwira ati ahubwo njyana mu yindi nzu. Reka ndabibutse yuko uyu ni wa wundi yagurishwa ahandi hantu mu yindi nzu kandi yarahamereye nabi cane. Aho yagurishijwe naho habaye amayobera kuko bavuze ngo siwe bashaka. Kiriko turavugana n'uwamuguze yavuze ngo je ngo siwe nashaka. None ko utamukuye mu Burundi wowe uvuga ko utamushaka gute? Twandikiranye n'ukuri gushika naho dukoresha ibindi bintu bidasanzwe gushika naho n'ukuri yatashe reka ntiyavuga byinshi ubu yatashe kaja mu Burundi pe kandi n'ukuri avuye mu mwarabonye ukuntu yakubiswe ibikomere avuye mu vyara vy'urupfu vraiment nibabwira ko avuye mu vyara vy'urupfu nawe mwumvise ko yandungitse audio ngaho gushima avuga ati Imana n'ukuri ansabira umugisha yanyu n'ukuri iranezera cane kandi ndayishimira niyo mpamvu nanje ngira inguvu zo kubafasha. Reka rero ndabumvise n'imbere gatoya hari utudio yari yarungitse nawe yitabariza imbere yuko tuba kino kiganiro kugira muce mwibuka ukuntu vyari vyifashe ni naho duca turangiriza nta vyinshi ngomba ko tuvugana.
Shalom shalom muvyeyi mwiza, ndakuramukije byinshi cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Ku mazina banyita Ndayikengurukira Rosaline. naje kurondera ubuzima ngaha muri gihugu cya Saudiya muri 2023 mu kwezi kwa gatandatu itariki 27 niho nagera muri iki gihugu. Maze kugera muri iki gihugu hama ndakora maze gukora mu munsi wa mbere tumaranye umwaka n'amezi 6 dupfa iby'amafaranga. Tumaze gupfa iby'amafaranga, mu nyuma yaho umubibi, kuko naguzwe n'umubibi niwe yanguze angurira umukobwa wiwe. Amaze kubangurira umukobwa wiwe urumva ko ari we byaciye byanka rero umugabo w'uwo mudamu niwe twapfuye iby'amafaranga. Hama tumaze kubipfa biraba bibi cyane, tegura ko yongirira nabi. Maze uyo mubibi abona yuko ata makosa mfise. Maze kubona ko ata makosa mfise, ndamubwira uti rero ko bimeze uko njana ku biro. Maze kumubwira njane ku biro, icyo yakoze yaciye ambwira ngo ntivyokunda, ngo kuko ngo ntibigikora. Niko yaciye anyishura. Hama amaze kumbwira uko aca ambwira uti reka rero ndakurungike muri famiye. Maze kundungika aca arandungika, babanje kuvugana n'umudamu yandungitse. Bamaze kuvugana aramubaza uti none amahera yiwe ashobora kuyaronka gute? Ngo nta kibazo, uwo mahera ategerezwa kuyaronka. Birabandanya, bimaze kugeraho jewe barandungika ari tariki 13 z'ukwezi kw'icenda muri 2024. Tariki 13 z'ukwezi kw'icenda muri 2024 niho bandungikayo. Hari 5:00 z'ijoro. Hama turagerayo, dushitseyo baranyakira. Bamaze kunyakira abandanya ndakora akazi, ndagakora. Hama itariki zigeze ndababwira uti nimumpembe umushahara. Bambwira ngo ntiharagera. None hazogera ryari ko itariki naziyeko zageze? Ngo ntiharagera. Ndatekereza ndihangana, nti none uzompemba ku itariki zingahe? Ngo nzoguhemba ku itariki 2. Itariki 2? Kubera ko uzompembera ku itariki 2, basi n'amaburiburi bari gutuma ushira ku 27 nahora mpemberwa ko nyene. Ngo nizo tariki 2 nyene. Ndatekereza ndihangana, ndaguma ngaho ngwana intambara yaho, namubwira ibinshikira byose, ariko akanka kubivuga ko n'ikintu na kimwe. Jewe uyo mubibi uwo mudamu wundi banshizeko ngo bangiye kumbwira ngo ni muri famiye yaho, ariko nagiye kumenya neza ko nabaye budandazwe. Maze kubibaza neza abana biwe ko arico bapfana, nza gusanga ata kintu na kimwe bapfana, ahubwo ari ba bantu usanga bafitaniye ubugenzi. Aho hari mu kwezi nyene kwa kangahe, muri uko kwezi kwa 10 niho nabibabaza.
hama ndaguma ngaho ibiba byose nkaguma nihangana, umugore akamfata nabi nkihangana, ikana nagwara ntihagire n'ikintu na kimwe ampa, ntihagire ikintu na kimwe ampereza, yaba n'isabuni yo koga akayinyima, n'isabuni yo koga akayinyima, mbere akambwira ngo ndavyigurira, nkamubwira uti jewe urya muntu yandungitse niwe yamenya ko vyose, nkamubwira uti nimba ari uko bimeze mbarira ndamubarire, agaca ambwira ngo oya, ariko je nkacisha hanje nkabimubarira, ntintabara je unsabire isabune zo koga, unsabire ibikenerwa, urabona niyo bishitse nkagwara, urabona ko ata muti bampereza, nkaja ngaho nkagira ibibazo, nakora amasaha 24, ntiyandose umwanya wo kuruhuka, nta n'umusi n'umwe yigera ndose umwanya wo kuruhuka, kuko je nakora akazi ko mu nzu yiwe, nkakora n'akazi ka resitora, niko nakora. Niba agiye kudandaza saa 9 z'umutaga, nanje ivyo ndabirangije naca mbandanya nkaza nkategura nkaca ntegura isuku ryo mu nzu, ivyo nabirangiza nkaca njaho nkategura kandi ibizokora ejo, yasanga ni bikeya agaca we nyene akaba yazanye ibindi, izo nkoko nkazikatagura nyuma atahutse saa 9 z'ijoro, nkaca ndabiraramwo nkabikora amaguru akamvyimbirako, nta n'intebe yigeramo ngo nicareko, ntekere na nya masambusa nicayeko, aca ambwira ko ari icaha, niko yaca ambarira, ndaguma ngaho, ivyo bibazo vyose ndabibamwo, nkanamubwira n'uyu mubibi nyene yandungitseyo, nti je vy'ukuri raba ibi bibazo urabona ko ampembera n'igihe carenganye, no kugira ampembe urabona ko ari ikibazo, none jewe ibi bintu ubona ngiye kuzobibamwo kugera ryari? Uyu muntu none atampa umwanya wo kuruhuka bizoherera hehe? Ehera ukungene amaguru yavyimbye agomba gutoboka, ehera ukungene niyo bishitse nkakomereka ata muti ampereza, nti none ibi bintu ubona bizorangirira hehe? Reka ngende ndavunagura kubera vyoba vyinshi cane, ivyo nagiye ndahura navyo sinonabidondagura vyose ngo ndabimare, kuko urabona ko iyi hoja yoca iba ndende. Hama bimaze kugera ngaho, uwo mubibi nkaruka ndabimubwiye, ahubwo ico yakora unyamugore akanteranya kuriwe, akanteranya ku bintu, akambeshera, akandenganya, nkamubwira uti nukuri ariko arambeshera, arandenganya, kuko kenshi n'ivyo naba ndiko ndakora narabimurungikira kugira ngo abone yuko ntariko ndamubesha, abone yuko jewe ibikorwa ndiko ndabikora, nkamubwira ko ata bikorwa ndamukorera, vyose n'amasaha naba ndiko ndabikorerako vyose ndabimufotora nkabimurungikira, mugabo akagerageza kumubesha, yamubesha akavyakira. Urazi ko aba bantu twebwe abakozi burya ntimwibaze ngo ni kenshi bakira ivyacu, bakira ivyo tubabwiye, ahubwo bakira ivya bagenzi babo, ntibigera bemera ko twe tuvuga ukuri. Ndabibamwo, nihangana, nkaguma ntaka. Ndakubwije ukuri, mu mezi twari tumaranye guhera mu kwezi kw'icenda kugera muri uku kwezi kwa kangahe, kwa kane, ndakubwije ukuri ko ata sabune yigeze angurira, naherutse isabune uwo mubibi yanguze mu Burundi, ariwe ndiko uyu musi, ariwe yanguriye iyo sabune, niyo naherutse, nayikoresheje ukwezi kumwe, amezi yose namaze kuri uyo mubibi. Bimaze kugenda gutyo jewe ndabibamwo nyene ndihangana, nkanamubwira ati raba, kaja ngaho akanshinyaguriza, akantubika, akamfata nabi, gasubira, mana yanje bikaba ibintu birebire, nanamubwira mwa rya gihe c'imvura, raba jewe nta hantu na hamwe mfise ho kwugamira, ndanyagirwa, ndagira iki, impuzu zanje zose ziratwarwa, noneho ndabira, nta na kimwe vyabatwara ivyo onya, nkabafotorera n'amafoto nkayabereka, nta na kimwe babivugako, ahubwo babona yuko umenga ndiko ndabahenda, ntaco bavyakira, nta nico babivugako, eka nabibwira n'uwandungitse mu Burundi, nawe yabivuga, ntihagire ikintu na kimwe bamubwira,
bagakoresha kumubesha. Rero indunduro ya vyose reka ncagagure, ni ukuvuga muri uku kwezi kwa kane, ku munsi wa gatanu muri iyi ndwi turangije, niho rero neza ikibazo caduka. Kimaze kwaduka, jewe narazindutse ndakora aho nshatse ndabivunagure, narakoze maze gukora ndakora, aranjana mu cumba c'umugabo ndakora isuku ndaheza, hama tururuka. Tumaze kururuka aho nari nkuze ukwezi kose ariko ndakoresha, yaranciriye wifi kugira ntihagire ikintu na kimwe nshobora kuvuga. Burya habigenza uko, aranyurutsa mu nzu yo hasi, anjana ku mantuzenye ku bikurusi nyene yari yarapanze mu cumba ndaramwo. Burya arambwira ngo nindabiterure, aho n'inzara mu nda n'akantu. Ndamubwira uti wewe urabona ndiragurika nyene ndira, ndagusaba umushahara nturiko urawumpa, kandi ugira ko n'amatariki yarenze kera vyose ukabifata ibisanzwe. Ni rero kugeza izi saha n'uyu munota, jewe ngira ndabibwira uriya yanzanye, ndamubwira nyishuriza amafaranga, nta kuntu wonyima connection, wongera unyime n'umushahara nakoreye. Niwe wumva ivyo bintu ari biki? Ndamubwira uti uwo mama yegera yaragwaye umutima kubera ukuntu atazi uko umwana wiwe amerewe, atazi ibibazo ariko arahura navyo. Ivyo vyose ngo arabikirabira hirya nta na kimwe. Ewe nca ndafata telefone ndaterefona, nterefona ndiragurika, hama acaza kugwana no kuyinyaka. Agiye kugwana no kuyinyaka ndayimwima, maze kuyimwima ndamubwira uti subiza rero iyo wankuye, natari ivyo kugira iyo wankuye kugira ngo uwakumpaye nawe anjane ku biro, atanjanye ku biro nawe asubize mu gihugu. Burya nyene aca araduga hejuru, barankubita n'abakobwa biwe, barankubita bansanze nyene muri nya cumba. Burya umugabo we nawe aca araza, amaze kuza nibwo yaciye amfatira ku ruhome, aza kumfata abakobwa be bakampondagura bagwana no kunyaka telefone ngo ntihagire ikintu na kimwe nshobora kuvuga, kuko ntibari bazi ko namaze kuronka utumega, ntavyo bari bazi ko nari naturose mw'ibanga. Burya utwo tumega nitwo twarokoye ubugingo bwanje. Hewe aramfata mw'izosi ngo anigure, nyene harya agiye gufyonda akariganga muhogo, niho sinzi ukuntu Imana yamfashije nyene ndacisha mu kuboko, mbona Imana nyene iruguruye ya maboko arayankunda, arayitandukanije. Amaze kuyatandukanya niho sinzi ukuntu bavuze ngo genda mwugare, yewe ca ndurira igitanda ca ndirukanga. Maze kwirukanga n'ububabare nyene mu muhogo butagira uko bungana. Maze kwirukanga nsanga imiryango bayugaye, hariho umwe porutaye bibagiye kugara. Nja ndasohoka ngenda ndavuza induru mw'ibarabara, impuzu zose bari bazintabaguriyeko. Burya sinzi ukungene nari ngeze nyene ko baguma banyirukako n'imodoka ngo bangonge, nkaguma ninyegeza mu modoka. Maze kuguma ninyegeza mu modoka nibwo haciye hagira umuntu umwe w'umugabo arasohoka, amaze gusohoka aca ambwira ngo n'umupolisi, ngo ninjire ngo nta na kimwe ngo ntacomba. Burya baca baranshira mu modoka, banshize mu modoka nahone bagwana intambara yo kunyaka telefone. Bamaze kugwana no kunyaka telefone ndayihamba ahantu kure, nukuri nayihamvye ahantu kure. Jewe sintinya kubivuga kuko n'ubundi nari ngize ivyago, nari nagize ivyago. Telefone ndayihamba mw'ikora nari nambaye, muri sexe niyo nayihamvye, bagwana no kuyinyaka. Burya rero tumaze kugera muhira, tumaze kugera nyene kuri aho hantu nyene muhira iwe, baranyurutsa imodoka nahone ngo banyake iyo telefone, biranka. Urwo rugabo rurantabagurirako impuzu, kurwo rugore nyene rurantabagurirako impuzu zose nari nambaye, ipantaro nari nambaye n'ukuri arayitabura ari mw'ibarabara, abantu bakumirwa bakabona ukuntu nambaye, bambururira mw'ibarabara. Ivyo bikomere vyose bakurungikiye nivyo bamburura mw'ibarabara. Harya mu gahanga naho yasigagura ku modoka yiwe.
baranyambura barasubira baranyica urupfu rubi, abakobwa bakaguma bamponyanga mu mugongo, nkeka nagiye uwo mubibi yagiye kundungikira umuhungu wiwe, ndi ikiziga kuko nkiri mw'ibarabara naguma ndamubwira uti bakanyica umenye yuko ubuzima bwanje wewe barabukubaza ntibaze ngo biraherera ngaho, aca ambwira ngo nintekane baraje kuntora, ndamubwira nti bari hehe ko ashaka kunyiza indani ngo ampohoshe, irya rero inkuru y'umwana isubira inyuma, tukiri ngaho nyene bakiriko baramburura mw'ibarabara twashitse muhira nabananiye kubaha telefone, baramburura mw'ibarabara nyene nuko kuntu barahamagara n'abantu babafashe kunterura barabankira, babonye ukuntu banyishe urupfu rubi, nukuri naguma mvuza induru, burya abagore b'ababanyi nibo baciye baza, bamaze kuza baca baranterura baranyinjiza indani, ndababwira uti baze nimuntabare basi mumpe basi ico nambara, murabona ko impuzu zose bazintaburiyeko, rero nari namaze no kwambara uwo mupira nari naje nambaye wa niforome, nari naje ndawambaye, burya yari yawutabuye mu kwaha, ipataro niyo yari yayitabuye nyene sigara nahenye, burya neza baca barampa ako gapataro niko naciye nambara, maze kukambara baguma nyene bamfata nabi, telefone rero baca barayinyaka, bayinyatse rero uwo mukobwa w'uwo mugore aca arayifata arayiforomata, akuramwo ibintu vyose vyarimwo, n'ivyo notanze vyose vy'ibirego vyose barabifuta, baraheza, niho Imana yagiye kuntabara nza mbona wa muhungu w'umubibi ariho ndi baraje kuntora, baje kuntora ndavuga ati Mana aho urarokoye ubugingo bwanje ntaco, nahone ndatakamba ariho tukiri, nimuntabare nimubasabe ivarize yanje irimwo impuzu zanje zose, ivyangombwa vyanje vyose niyo biri, muntabare mubasabe bazibahe, baranka kuzibaha, bamaze kwanka kuzibaha babahenda ngo bukeye niho bazozitora, urabona haje ngira ndahamara imisi 5, umunsi turi kuwa kabiri, rero turi kuwa kabiri nibaza ko imisi 5 yobikwa nyimba atari 4, nukuvuga rero baze kuzibaha jewe ndaza ndaguma mvuga uti none je ngona nzokwambara iki none ko mubona je ata mpuzu nimwe bampaye, ako gashakoshi mama wawe yari yampaye akaba ariko bakuremetse bagashiramwo ico gipataro nyene batabuye, none ubona inyungu ari iyihe? Burya tukaguma nyene tuharira muri ivyo, hama haragera igihe ndatekana ndavuga uti nta bukiriro ntaki, ko Imana intabaye nkaba ngeze mu maboko yabo, reka nihangane ko yangobotoye murya mu ntuze mu maboko ya Goliyati, yewe ndaguma ngaho, maze kuguma ngaho nukuri ndababwira uti none za mpuzu ziri hehe, nimunsabire ishakoshi, bakaguma babahenda, uyu rugorokore nyene rwangiriye nabi, rwanyishe urupfu rubi, rukaguma rubahenda ngo siho bari, ngo barafashe isafari, ndababwira ati nukuri ndamuzi n'umuhezekuru, ndamuzi ariko arabahenda, ndarindira ya misi yababwira 3 ndabura, nkaguma ndabasaba impuzu, burya umuntu vyateye isoni bamaze kungeza ngaha, umugore w'uyu muhungu yaje kuntora w'umubibi, niwe vyateye isoni aca arampa ikanzu nambara, amaze kumpa ikanzu nambara, iyo kanzu niyo nari mazemwo iyo misi ingahe 4, niyo nari urabona umunsi wa 5 k'uyu munsi, niyo nari mazemwo, noga nkaca ndayisubiramwo, haragera igihe nkaba tukagura nkabwira nyamubibi, kuko twe turi muri etaje nabo bari hasi, nkamubwira ati nukuri ibintu muriko murangira sivyo, ni nukuri n'impuzu yanukiyeko, ni nta kintu na kimwe, haba no mu kanwa hanukiyeko, ni none jewe ibintu muriko murangira mubona ari biki? Bakaguma bampenda ngo ziraza ariko ntizize, bakampenda ngo ziraza ntizize, uwundi mwanya bakambwira ngo yababwiye ngo nindindire, ndabona ndiko ndungika amahodio maremare cane, ngo nindindire ngo ziraza ariko ntizize, nkarindira nkaguma ndababaza ntizize, burya uwo munsi mw'ijoro niho umuhungu wiwe nyene nabone vyateye isoni, araheba aragenda arangurira ikanzu imwe, nukuri bavyeyi
ndabasavye n'ukuri ba nyakubahwa, kuko n'umudamu yandungitse ofisi navuyeko nayibagiye izina, ariko umudamu yandungitse ni Nizerimana Nuru, ofisi yiwe iri mu Burundi, iri mu Buterere muri Miriware nihiri, ntako atagize na wene bakaguma bamubesha ngo barazizana yambaza nkamuhakanira, rero ba nyakubahwa ndabinginze n'ukuri, jewe nibaza kurya muntu yabampaye, nibaza ko yoba yabahaye na nimero z'uwo mudamu nyene nari maze imisi ndiko ndakorerako, uwo munyakibi nyene, nukuri nimunyishurize iyo varize irimwo vyangombwa vyanje n'impuzu zanje zose, hama munyishurize n'uyo mushahara, nukuri mwoba mukoze, naremeye ndihangana iyo misi ingahe yose irengako, urumva ko harengako imisi ngira nka 20, ari itariki nashitse kw'itariki 13 z'ukwicenda, hagera mu kwa cumi itariki 3 basaba amahera, itariki 13 zagera ntibigeze bampemba, bakandindiriza itariki 2 z'ukundi kwezi kwa kabiri, rero ba nyakubahwa nimunsabire n'ukuri, ndabasavye munyishurize izo mpuzu, munyishurize iyo varize yanje irimwo impuzu zanje zose atanakimwe bakuye, kuko ndazi yuko harimwo n'amahera nacaguye kuri telefone, aho ndazi nzosanga barabitwaye barabikuyemwo, nukuri nimuzinyishurize kandi munyishurize iyo varize n'impuzu zanje zose, kuko n'impapuro zirya z'inzira nazone zirimwo, zirya nk'akarangamuntu uko nobivuga, yego vyose niyo vyari biri, munyishurize iyo varize yanje irimwo impuzu zanje, kuko na nyamugore nta mpuzu yari bwangurire haba na gato, imyambaro 2 ya niforome nayo nayigumane, umwe wowo nuwo yaraye bantabaguriyeko, yego n'uwo mushahara, kandi mwoba mukoze, kuko jewe ubu tuvugana ndi kuri uyu mubibi nyene yangutse, niho maze iyo misi aguma bahenda ngo sihari yarafashe isafari, nukubahenda ndabizi neza, nukubahenda kuko iyo mpima arayifise je mu misi twari tumaranye nari maze kumumenya, akagerageza kudendekeranya bandenganya ibintu na bimwe ntanazi, n'ubu barashobora kuca bakababwira amagambo yo kumbesha kugira ngo biregure, nayo ari ukurenganya umuntu kugira ngo bamuronke uburyo bamuryaryanganya, kuko uwo mugore naramubonye arabufise ndabizi, uko nagiye ndabibonera ku bafundi baza bamukorera bakagenda atanabahemvye, aho nanje natangura kubonera ubwo bubi, rero n'ukuri nimuntabare, nimba atazibahaye ngira ndazibarungikire, iz'uwo mugore nari maze imisi nkorera yangiriye nabi akanyica urupfu rubi, nari maze imisi n'ukuri, iyo misi yose ndiko noroherwa kuri uyu musi wumva ariko turavugana, nta nubwo bwariko buragabanuka, nayo ubundi hoho namaze imisi mbabara mu muhogo, bimwe nokubarira n'iri jwi bidakunda ko risohoka neza, n'ubu sinzi kuza kuvyumva neza, amaboko yose aho hose ubona nakomeretse, nta muti n'umwe bigeze bampa, nta n'umusi n'umwe, umubiri wose ubabara, umutwe wose niho ntegura, ariko Imana nyen'amahoro niyo yagiye iranyorohereza, iyi saha ndimwo tuvugana niho nokumva ko mu mubiri ndiko ndoroherwa, ariko n'Imana yagiye irabikora, nta ruhara nabigizemwo, n'Imana iriko irabikora, nta muti bigeze bampa jewe, nta na gatoya muri iyo misi yose wumva tumaranye ariho nkiri, je ndi muri Riyadi, niho ndi kuri uyu mubibi, niho ndi, rero ikibazo kiri kuri uriya mugore, nimunyishurize izo mpuzu zanje, urumva ko aguma bahenda uyu mubibi, akaguma amubesha, nimuntabare munyishurize iyo varize yanje irimwo ivyangombwa vyanje vyose, hama munyishurize n'uwo mushahara, nukuri muzoba mukoze, hama ikizoba gisigaye muce muwusabira bandungike, ego bandungike
kuko n'ubundi sinoguma nicaye ataco ndiko ndakora kandi ndiko ndakora ntari buzohembwe. Ni ukuvuga aho ndi niho iyo pasiporo iri. Rero ikibazo kiri kuri uriya mugore nakoreye, wumva yanyaze ivyanje atari bubimpe. Ni ukuri mwoba mukoze, mugire umugisha. Imana Data wa twese wo mw'ijuru ishishikare kubahezagira ku bikorwa vyiza ku bikorwa vyiza mukora, ukungene murokora ivyaremwe vy'Imana. Ni ukuri Imana nyen'amahoro ibandanye kubahezagira. Ibikorwa mukora n'imbere y'Imana birandirwa, n'ibikorwa vyiza kandi muzoronkera igitsibo. Ni ukuri Imana Data ibiteho kandi bakomeze kandi barinde, ibahe kuramba. Ni ukuri Imana nyen'amahoro ishishikare kubana namwe, mugire n'ijoro ryiza. Urabona ko ndazikurungikiye amasaha akuze cane, ndizigira neza ko ngiye kuronka ubutabazi. Imana nyen'amahoro igiye kubibashoboza kandi ikazobana natwe. Mugire umugisha, mwarahezagiwe n'Imana. Ndabasavye n'ukuri banyakubahwa, kuko n'umudamu yandungitse ofisi navuyeko nayibagiye izina, ariko umudamu yandungitse ni Nizerimana Nuru. Ofisi yiwe iri mu Burundi, iri mu Buterere muri Miriware nihiri. Ntako atagize na wene bakaguma bamubesha ngo barazizana, yambaza nkamuhakanira. Rero banyakubahwa, ndabinginze n'ukuri, jewe nibaza ko urya muntu yabampaye, nibaza ko yoba yabahaye na nimero ziwe z'uwo mudamu nyene nari maze imisi ndiko ndakorerako, uwo munyakibi nyene. Ni ukuri nimunyishurize iyo varize irimwo vyangombwa vyanje n'impuzu zanje zose, hama munyishurize n'uyo mushahara. Ni ukuri mwoba mukoze. Naremeye ndihangana iyo misi ingahe yose irengako, urumva ko harengako imisi ngira nka 20. Ari itariki nashitse kw'itariki 13 z'ukwicenda, hagera mu kwa cumi itariki 3 basaba amahera, itariki 13 zagera ntibigeze bampemba, bakandindiriza itariki 2 z'ukundi kwezi kwa kabiri. Rero banyakubahwa, nimunsabire n'ukuri, ndabasavye munyishurize izo mpuzu, munyishurize iyo varize yanje irimwo impuzu zanje zose atanakimwe bakuye, kuko ndazi yuko harimwo n'amahera nacaguye kuri telefone, aho ndazi nzosanga barabitwaye barabikuyemwo. Ni ukuri nimuzinyishurize kandi munyishurize iyo varize n'impuzu zanje zose, kuko n'impapuro zirya z'inzira nazone zirimwo, zirya nk'akarangamuntu uko nobivuga, yego vyose niyo vyari biri. Munyishurize iyo varize yanje irimwo impuzu zanje, kuko na nyamugore nta mpuzu yari bwangurire haba na gato. Imyambaro 2 ya niforome nayo nayigumane. Umwe wowo n'uwo yaraye bantabaguriyeko, yego n'uwo mushahara, kandi mwoba mukoze, kuko jewe ubu tuvugana ndi kuri uyu mubibi nyene yangutse, niho maze iyo misi aguma bahenda ngo sihari yarafashe isafari. Ni ukubahenda ndabizi neza, ni ukubahenda kuko iyo mpima arayifise ije mu misi twari tumaranye, nari maze kumumenya. Akagerageza kudendekeranya bandenganya ibintu na bimwe ntanazi. N'ubu barashobora guca bakababwira amagambo yo kumbesha kugira ngo biregure, nayo ari ukurenganya umuntu kugira ngo bamuronke uburyo bamuryaryankanya. Kuko uwo mugore naramubonye arabufise ndabizi. Uko nagenda bibonera ku bafundi baza bamukorera bakagenda atanabahemvye, nanje natangura kubonera ubwo bubi. Rero n'ukuri nimuntabare, nimba ndazibahaye ngira ndazibarungikire. Iz'uwo mugore nari maze imisi nkorera yangiriye nabi akanyica urupfu rubi. Nari maze imisi n'ukuri, iyo misi yose ndiko ndoroherwa kuri uyu musi wumva ariko turavugana, nta n'ubwo buriko buragabanuka.
nayo ubundi ho namaze iminsi mbabara mu muhogo, bimwe nokubaranira ijwi bidakunda ko risohoka neza, n'ubu sinzi kuza kuvyumva neza. Amaboko yose aho hose ubona nakomeretse, nta muti n'umwe bigeze bampa, nta n'umusi n'umwe. Umubiri wose ubabara, umutwe wose niho ntegura, ariko Imana Nyenamahoro niyo yagiye iranyorohereza. Iyi saha ndimwo tuvugana niho nokumva ko mu mubiri ndiko ndoroherwa, ariko n'Imana yagiye irabikora, nta ruhara nabigizemwo, n'Imana iriko irabikora, nta muti bigeze bampa jewe, nta na gatoya. Muri iyo misi yose wumva tumaranye ariho nkiri, je ndi muri Riyadi, niho ndi kuri uyu mubibi, niho ndi. Rero ikibazo kiri kuri ya mugore, nimunyishurize izo mpuzu zanje, urumva ko aguma bahenda uyu mubibi, akaguma amubesha. Nimuntabare munyishurize iyo varize yanje irimwo ivyangombwa vyanje vyose, hama munyishurize n'uwo mushahara, nukuri muzoba mukoze. Hama ikizoba gisigaye muce muwusabira bandungike, ego bandungike, kuko n'ubundi sinoguma nicaye ataco ndiko ndakora, kandi ndiko ndakora ntari buzohembwe. Nukuvuga aho ndi niho iyo pasiporo iri. Rero ikibazo kiri kuri ya mugore nakoreye, wumva yanyaze ivyanje atari bubimpe. Nukuri mwoba mukoze, mugire umugisha. Imana Data wa twese wo mw'ijuru ishishikare kubahezagira ku bikorwa vyiza ku bikorwa vyiza mukora, ukungene murokora ivyaremwe vy'Imana. Nukuri Imana Nyenamahoro ibandanye kubahezagira, ibikorwa mukora n'imbere y'Imana birandikwa, n'ibikorwa vyiza kandi muzoronkera igitsibo. Nukuri Imana Data ibiteho kandi bakomeze, kandi barinde, ibahe kuramba. Nukuri Imana Nyenamahoro ishishikare kubana namwe, mugire n'ijoro ryiza. Urabona ko ndazikurungikiye amasaha akuze cane, ndizigira neza ko ngiye kuronka ubutabazi. Imana Nyenamahoro igiye kubibashoboza kandi ikazobana natwe. Mugire umugisha, mwarahezagiwe n'Imana. Murambabarira amawodiyo yabaye maremare kuko nari nashatse mwumve ukuntu vyari vyifashe, nshima kubumvisha ibintu nk'ibi kugira ngo mwumve ukuntu vyari vyifashe n'ukuntu vyagenze kugira ngo uyu muntu atabagwe. Iba ari nk'intahe kandi yanyemereye ko nagira ngo tuzoganira kw'iterefone, akambwira urugamba yagwanye ntivyari vyoroshe, ariko bamutahanye. Je nibaza ko ahubwo bagomba kuja kumugirira nabi iyo ntaseruka vraiment, ariko Imana yafashije, ubu yibereye mu ndege yerekeza mu Burundi, nibaza ko atarashika. Itiro riranyishe, itiro riranyishe. Barakoze cane, reka nugare ivyuma nze kuryama gatoya.